ndabaramutse ndabahanikaze mwege mwese muriko murakurikirana Radio Black FM iri mwanya makuru mu Kirundi nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urwego rw'ubutungane ngo nibwo rwego rwari rukwiye gufata iya mbere mu guhagararira amategeko, muraza kuvyumva muri ano makuru. Hagiye gutunganywa ihiganwa ryiswe inkingi iz'imbonakazoza event kuri abo bose bafise impano zitandukanye, nayo mu nkino imiliyoni zirenga 350 niyo umugwi wa Vitalo FC wakoresheje mu mwaka w'inkino urangiye 2024. Sense nimubona ngiye kuyabashikiriza, nayo Keve Sindayebura akabare wari karafasha mu ngabwe y'ivyuma akaze mwidoninde. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Urwego rw'ubutungane nibwo rwego rwari rukwiye gufata iya mbere mu guhagararira amategeko, ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akababazwa nuko urwego rw'abacamanza rwamuhemukiye mu kwishiriraho amategeko abakingira mu makosa, agasaba uwo wese yahagazwe ku gakanu mu kurenganywa n'ubwo rwego kugira bahanwe hisunzwe amategeko. Tega yompi Evariste Ndayishimiye. Hariho urwego ruhagarariye amategeko, n'urwego rw'ubutungane. Mu bisanzwe urwo rwego rwari urwego rwa mbere ruhagaze kugira ngo ntihagire itegeko na rimwe rirengwa. Shitse urwego rw'abacamanza rusanga ibore kabisa. Bobo rero navuze nti abacamanza ngira ndondere ingene atawuzosubira kwahonyora ku gakanu ngo bihangange bivango hagarika iyi dossier. Kumbe nabo ndabahaye umwidegemvyo wo kwica bagakiza. Tubaca barya abantu babicaye korera ntawe udukorako turigenga. Umucamanza avuga ngo nta muntu akwiye kumubaza ingene yaciye urubanza. Nabo rero baragize amategeko yiyugarirako n'aba yamenje ntavaho. Aha turashobora kumvikana n'inama nshinga amateka ko tugira dutangure gushasha urwego rw'ubutungane. Turabafuse kandi nta na preavis tubaha, nta n'amahera bya bindi ngwenda minute ntitubaha nambagenda mwiyahure. Turashobora gufuta abacamanza bose tugasubira kubipanga gushasha n'amategeko mashasha. Ndona amategeko abashinga amateka seho babe abacamanza barampemukiye gushikaho numva none iki gihugu kubera iki ivyo baciyemwo. Numva bavuze bati kare bahora batubuza amadosiye abayariye kuko hari ibihanganje navyo birya amadosiye. Ivyo bihanganje bibavuye ko mugana ubu hari habacigara. Mugana avuze nti jewe abarundi rero mufise ingorane ntimushobora gushengeza inkozi y'ikibi. Je nabwiye nti umuntu abahagarara ku gakanu numbwire je ndafise inkoni mpabwa n'amategeko ntarabe yuko iyo nkoni ndayikoresheje idakora. Nayo kubwa Diomedi Ninteretse, umuhinga mu vy'uburongozi akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Burundi, arashigikira ibivuga n'umukuru w'igihugu, ariko akavuga kandi ko imvugo yojana n'ingiro hagahanwa abanyuruza amatungo y'igihugu. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe umukuru w'igihugu yavuze ko hariho amafaranga arenga umuriyaridi bivugwa ko yagiye kurangura hanze y'igihugu adaciye mu banki inkuru y'igihugu BRB. Tega yompi Diomedi Ninteretse. Ubwa mbere w'icyo umuntu yovuga nuko vy'umukuru w'igihugu yavuze ari ibintu vyo gushigikira, na cyane cyane ko mu bihugu vyo muri Afrika bitamenyerewe ko umukuru w'igihugu avuga yuko inzego ziwe zidakora neza. Ngiye ciza rero yuko abasanzwe bakora mu gisata c'ubutunzi, abasanzwe bafasha umukuru w'igihugu, na cyane cyane nka Inspection Generale de l'Etat canke Cour des Comptes, ko ikibazo c'ubutunzi bokivira hasi kugira abakoko basuzume ingene ibisata yavuze bisanzwe byarabunzwe n'ibintu vyo kunyuruza amatungo. Kumva ko gisata c'amabanki kirimwo ubunyonyezi, kandi biraboneka ko mu isoko bavuga yuko ku isoko ry'amadovize muri BRB dolari gugu 3,000, mugabo ugiye ku isoko usanga ari 1000 bishika 7, no kuvuga abagwiza na kabiri. Kumva ko avuga Aubert kuri frontière, kandi muzi ko Aubert arijeje kwinjiza amafaranga mu gihugu. Kumva yuko mu vyerekeye igitoro hariho ingorane, murumva umukuru w'igihugu
yakoze ahababaza iyo amafaranga rero ariko araja mu mifuko y'abantu bamwe bamwe na cyane cyane abo umukuru w'igihugu yari yarashinze amabanga murumva yuko ari ibintu bibabaje ariko tukamutera intege ko yoshika ku yindi ntambwe ishoboka isumbiyo maze ababikoze bakamenyekana bagahanwa na cyane cyane amafaranga yagiye akagaruka mu kigega ca leta kugira ayo mafaranga aze gukora ibikorwa vy'iterambere. Umuntu yo kwibaza ati mbega none ko ivyo bintu vyo kudahana bimaze umwanya munini cyane kandi umukuru w'igihugu abandanya abivuga. Aha ico umuntu yovuga nuko yuko ataza gutera iyindi ntambwe na cyane cyane ko n'amatora yahejeje kuba agahindura ekipe. Hagiye gutunganywa ihiganwa ryiswe inkingi izimbona kazoza eventi kuna abo bose bafise impano zitandukanye harimo kuririmba, gucapa, kuvuga ibyese no kubafise impano zo gutwenza bita comedy. Abo bose rero ngo bazoronswa n'ubushimwe nk'uko byashikirijwe na Samuel Ndayiragije arongoye ishyirahamwe ry'abarundi bakorera hanze y'igihugu mu kiganiro n'amenyesha makuru cyo kuri wa 23 ruheshi. Tega yompi Samuel Ndayiragije. Ngiriye ko rero muca mwumva neza yuko iri higanwa rya mbere dutunganije dufise ihangiro no kuvuga twashimye ko tugira icivugo kigana mu guhindura ingendo n'inyifato. Aha rero ntitubwira abarundi gusa, tubwira leta ati aba muri leta hindura ingendo, abarundi hindura ingendo, aba diaspora hindura ingendo. Tubasaba abacapa rero bizoba biryoshe cyane tubonye umuntu yaducapiye ikintu ciza cerekana ingene n'umwana hazoza izo bimeze n'ingene tugushika ko mu mwanya muto. So gucapa gusa rero murazi gucapa ko bituma ibicapo bituma uronka message mu mwanya wihuta kandi atagukomerekeje. Abandi bantu dukeneye n'abaririmbyi. Abaririmbyi nibakora indirimbo, ntibatuzana indirimbo z'abandi canke zitajanye n'icivu. Ubwo butumwa rero uze bukwire hose mu barundi bari muri diaspora n'abari mu Burundi, bumve yuko turiko turakora ikintu cyo kwigishanya no kuremeshanya ariko no guhanurana kugira ngo dushobore gushika ahantu. Abandi dukeneye nabagira ivyesi bivuga amazina, mwerekane neza ingene umurundi wese yogira uruhara. Hanyuma rero babandi batwenza nabo badutwenga, murazi ko tutoshika mu 2040 tudatwenga. Sesiko mu vyubu tushitseyo twajinyitse cyane cyo wari kibazo, tuzogenda dutwenga. Abadutwenza nabo baradufasha kuruhuka no gutahura no kutwigisha bice mu gutwenga, mugabo bakatubwira ikintu gitwengeje mugakitwigisha ariko kigamije guhindura ivyiyumviro n'imitegekere y'umuntu canke abantu. Samuel Ndayiragije yabandanije yishura yuko icivugo ari kibafasha kugira ivyiyumviro, slogan nayo ikabafasha kubishira mu ngiro. Subira mu mutege yombi. Tugomba yuko abantu bose bazokwitabira ihiganwa kubera ikisiro ni iki tugomba ko abantu bose bazokwitabira ihiganwa hazogere tusanga abayizi. Nico tugomba ko babivuga bakavyumva. Icivugo ni kibafasha kugira ivyiyumviro, nico bahagararako, nivyo bagira mu gaslogan, ni kibafasha rero gushira mu ngiro ivyo barimo kandi bishimye banezerewe, bumva yuko kwitabira ihiganwa ryabo atawanyuma arimo. Kuko ari ugati yo hava ngo wanyuma oya nta numwe wanyuma. Nico gituma iyo tuvuze ati ndi inkingi y'imona kazoza, ubumwe ubumenyi impano vyanje ni ngabire ku Burundi, wamaze guparticipanisha wamaze kuba umuntu ukomeye cyane. No kuvuga rero bereke ingene bazogira abariko baritegura ihiganwa mu bikorwa. Uwo akaba yari Samuel Ndayiragije arongoye ishyirahamwe ry'abarundi bakorera hanze y'igihugu. Tumira amate tubandanya amakuru yacu twabateguriye. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Umukuru w'inama ankenguza amateka Emmanuel Sinzohagera yahaye umubonano uwuserukira ishyirahamwe PNID mu Burundi Mathieu Chiwera kuri uyu wa kabiri. Akaba yaje gushimira umukuru w'inama ankenguza amateka kukuntu bakoranye neza. Akavuga ko yishimira uko iryo shirahamwe rishigikira Uburundi mu bisata bitandukanye nk'uko bivugwa na Ladislas Niragira umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi.
tega yompi Ladisirasi Niragira. Ego umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'ivyegera vyo bibiri ahejeje kwakira usanzwe aserukira ishirahamwe mpuzamakungu NID hano mu Burundi. Intumbero rero y'urwo rugendo canke intumbero y'uwo mubonano bari mumenyesha canke kumusezera kubera yuko arangije ikiringo ciwe hano mu Burundi, akaba agiye gukorera igihugu ca Cameroon. Muri uwo mubonano rero waserukira ishirahamwe PNID yamenyesheje ibikuru bikuru baranguye muri kino gihe amaze arongoye ishirahamwe PNID hano mu Burundi. Ivyo rero yamenyesheje yuko baranguye ibitari bike mu bijanye no gushigikira bizwa ry'ubutunzi, mu bijanye n'ibifungurwa, mu bijanye n'intwaro yereye. Barashigikiye kandi no mu bijanye no gukingira ibidukikije, cyane cyane barashiraho ivyigwa bitandukanye vyose bituma leta ishobora kurangura imigambi ijana kuri ca gihugu cifashe kandi giteye imbere. Rero muri ivyo umukuru w'inama nkenguzamateka yamukengurukiye cyane kuko yaranguye muri kino gihugu abicishije mu ishirahamwe PNID, nyuma kandi aramushimira ku vyigwa bagiye barakora bizotuma leta ishobora gukora ibitari bike. Mbere amusaba yuko ivyo vyigwa bakoze bisangiza urwego rw'inama nkenguzamateka kugira ngo vy'ukuri baze bakurikirane yuko ivyo vyigwa biriko birakorerwa. Izina rero ry'inama nkenguzamateka yifurije aserukira PNID hano mu Burundi vyogira ibikorwa vyiza. Biramusaba ko yazoshikiriza mugenzi we uko yakoranye na leta y'u Burundi. Dusozerera amakuru yacu mu yavugwa mu nkino. Imiliyoni zirenga 650 y'umugwi wa Vitaro FC wakoresheje mu mwaka w'inkino urangiye wa 2024. Ivyo vyashikirijwe na Papi Omar Kamisi, umunyabigega w'umugwi wa Vitaro. Hakaba hari mu nama ya bose ya Vitaro yabaye kuri 22 Ruheshi mu gisagara ca Bujumbura. Muri iyo nama kandi ikwari no gushiraho indongozi nshasha zigiye kurongora uwo mugwi mu kiringo c'imyaka 2 yisubiriza. Tega yompi Papi Omar Irambona. Muri ivyo rero ndababwiye hariho uburyo bwashoboye kuboneka bwadufashije muri ivyo bikorwa vyose dushoboye kubashikiriza. Yaradutwaye amafaranga angana imiliyoni 650 n'ibihumbi 460. Muri ivyo rero hariyo amafaranga yagiye araboneka kugira adufashe gushika kuri iyo hangiro no gushobora gutunga umugwi neza. Hariyo amafaranga miliyoni 35 ziva muri federation sanzwe batanga. Hariyo amafaranga angana n'imiliyoni 6 federation iduha afasha muri transport. Hari amafaranga $50,000 yavuye muri CAF. Hari amafaranga yavuye muri Yanga. Igihe tugenda muri Tanzania twakuyeyo imiliyoni hafi 86. Aba diaspora batanze ibihumbi 550. Aba membre bacu bongaye Bujumbura y'aba fans batanze amafaranga angana n'umiliyoni miliyoni $550. Aya nayavuye mu bafana n'abamambre bongaye iwacu. Recette twakuye kuri stade, recette zavuye ku mamaci yose mwabonye twakinye sezo yose angana n'imiliyoni 14 n'ibihumbi 83,300. Aya niyo mahera twarose mu marecette. Match ya mbere twarose amahera menshi, ni match ya Bujumbura twakiriye iwabo. Akaba ari no kuri no nkuru yavuga mu nkino duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye, ariko kuba yafatiye hagati mu nkundire ndabibutsa ingingo nkuru uzari ziragize. Urwego rw'ubutungane niba rwego rwari rukwiye gufata iya mbere mu guhagararira amategeko. Mwabyumvise muri ano makuru hagiye gutunganwa ihiganwa ryiswe inkingi izimbona kazoza event kuri abo bose bafise impano zitandukanye.
nayo imiliyoni zirenga amajana 650 niyo umugwi wa Vitaro FC wakoresheje mu mwaka w'inkino urangiye 2024. Shimire rero amage mwese mwariko mwadukurikirana. Shimire Keve Sindayihebura yari karamfasha mu binga bw'ivyuma. Senta nimubona neko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye naho gutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Radio station.